nkuru wayi ndabimenya daboro narabirose fana champenyuza ni yaba ari karavyumva narabirose je ndabirose cha ndamutelefone ndamubura cha ndamwandikira message ndamwankeoze ngira narendero tawavyaye uko no washango weretswe yacambye ngo weretswe ngo naravyaye umugabo ngo ntiturabibwira donc ntibarabipubliya donc bagize publication mu nyuma ibanga nyene riranguma mu ndabino makubera yambujije umugabo nyene ndaryoherwa ndibako nabino bwatfane ngire ndabipubliye ko wavyaye ngo ndakwica asi haje bijya uzoge no mwaramire basi n'iminsi bije oya bamwaramira arabafise primo hakuzamutema ga sponsor ko kumwaramira ivyo none nacanje kubikora afisubona bikoze cyenda afisiko nzobikora by the way reka Fanny tumubwira ati congratulations Fanny Ravine sister wacu usubireyo ntiyababa ntiyababa nubwo yabigoye hari umugisha usubireyo uzana n'abandi asubire atwongera umukinyi wa cinema ubwo twabonye abana bwe kuri uno munsi barakina cinema bikaryoha atwongera ikindi kibondo abana turabifashisha mu byinshi Gateka Films twarayibonye kwera ku kibondo cawe abana n'umugisha cyane baduhaye ibintu byinshi ino ntuzenya iri ngaha ino fashion iri ngaha kumbure Dodo fashion kubona ihari hariho Gateka Films yavyaye byinshi bisigura ko rero abana n'umugisha Gateka Films siyo yampaye birizi impamvu yavyaye byinshi ndabigusigurira uriya mwana yabaye umugisha Voilà. Abaye umugisha uza kugira Gateka Films. Ibikorwa vya birarabwa biciye ku mugisha uvuye ku mwana wawe. Gateka Films yarampaye abantu. Sinovuga ngo ntaco yampaye. Yarampaye abantu nabo bampibintu. Nabivuga mu ko buryo. Kuko burya ni byiza ko tugira abantu. Abantu nabo bakaduha ibintu. Ariko tukiraho nyene n'amafaranga tukayabona. Tukiraho nyene. Nubona ko ari abantu sometimes baposting ibintu ku social media ugasanga sivyo ubwo ndibuka Fanny aja kubana no bitano raske bavuze atafise nk'imbanyi y'amezi 3 4 aho gerageje kuraba igihe yibarukiyeko mena amezi 9 yarakwiye jewe rero ukuntu meze uya reka tuganire turi kuganira ugerageje kuraba amezi 9 umenga yarakwiye yaraheze kubera ko bavuga vraiment mvunira akagoha Yo abakunzi ba Star TV yes abakunzi b'umuziki wa 257 umurundi wese ahari umunyafrika wese ahari my name is Starboy the Ship Mr Dollar Boy Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ububeshi umukozi wo munzu Mr Fasha warafashijwe. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Now turi mu bwami bwa Dodo Fashion. Tukaba turi amemta mu bwami bwa Star TV all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Thank you so much ku bakunzi ba Dodo. Ndababwira ko nakwije 100 meje gushira ku kiganiro cyo todoje gukora nabisigura ko yabaye umunyamugisha. Avuze ati reka ngaruke kumbure dushimire bari abantu babikoze kumbure barakwiza berewe 100 kumbure rero abakoze sabone bien avant canye ava abandi barabikora before abo bose ariko ni kubashimira kubona tufise Silver Award. Reka rero turi ku munsi w'itariki 14 ukwezi kwa kabiri ni happy birthday for me. Happy birthday to me. Isabukuru nziza kuri Jeo Starboy the Ship. Navutse no munsi. Bimbwire basi. Wow. Kutari wabimbari. Ndakwakada. Je navutse urama kado. Ahosha. Just kumwe na Dodo Fashion nawe reka tumwifurize sinzi ko twomwifuriza umunsi mukuru wa Saint Valentin mwiza. Dodo ndakwifurize. Umunsi mukuru wa Saint Valentin mwiza. Ko bavuga ngo hari imyaka ngo himbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin ngo nabandi. Kwera iki? Uze kubanza usobanura icyo sigura. Sawa, reka rero dumaze umusakozi wa Star TV ndanagushimira cyane. Igano twakoranye maze gushira kuri YouTube channel yanje naciye mwizi 100 kwera ko nabura bake cyane. Ndagushimire cyane. Merci beaucoup. Ajye uri umunyamugisha.
amen. Hari abantu maze kubera umugisha Cyane. Benshi. Ukabona ko ati Dodo je nta mwakunera. Uti naroza amashuho. Je nta mwakuntera vrema. Hari abantu benshi umaze kubera umugisha. Yego. Kumbura ugasanga ibintu ukoranye nabo biraciyemwo. Yego. Cyangwa ugasanga kumbure hari ikintu wamwifurije ugasanga kiraciyemo kubera ko Dodo yabigizemo uruhara. Yego. Reka rero twizere ko uri munsi ko hataza kuba urundi muntu aronka umugisha biciye kuri Dodo. Karibu cyane mu bwa Star TV ku yindi ncuro Dodo. Amahoro cyane abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane arenda bakumbuye kandi ndabakunda ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin mugenda mukoresha udushurwe bashatwiza mushira abasheri banyu kandi nanje nungo mwanzanira agashuko nawe uragashaka abantu mungoda mu gashurwe ndasabye baguha agashurwe bagutemwe basi akisabira baguhereze bana kugira duhimbaze umunsi mukuru tumeze neza. Basi ndagusaba. Jewe. Wese nakwemera ko ndaguha ikado ya anniversaire. Naho nza nishuga. Yenza nzogutamwe ikintu bita. None umukunzi wanje. Ndafise shokora nzogutamwe. Jesse. Ariko wavuze yuko udahimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin ariko nkibaza impamvu udashaka kuwuhimbaza. Umunsi mukuru wa Saint Valentin niyoza ko sindawutahura neza uwariwo. Nkunda kumva ngo umunsi mukuru w'abakundana. Ariko ufise sheri wawe ubundi je nebaza ko atari ibyo sivyo gute n'umunsi twibuka umweranda Valente acho bisigura ko ari umunsi mukuru w'abakundana hamwe nambara umunsi mukuru w'abakundana we ntitukundana turakundana ariko ubu munsi mukuru bawuhereje abantu bafitaniye urukundo hagati yabo ntiturufitaniye urukundo nyene uvuga ati copine bajya nyene basi bajya bagiye kuba bagomba gushingirana abazobana canke bari mu bindi bintu kumbure biryoshe ubuzima mwabantu ivyo bintu none nsiguriye nivyo Big Fizzo niwe yanditse ati ngo n'umunsi mukuru w'umweranda Valente abandi nabo ngo n'umunsi mukuru w'abakundana ico kintu muri commentaire muze kuduha inyisho yacu ariko Big Fizzo niwe yanditse ati Saint Valentin niyo gukorwa n'abakobwa bafise kuva ku myaka 17 gushika ku myaka 25 abantu barenza iyo myaka ni murindire ujya munsi mukuru wa mama Burenzo Jeno ndi muri roho imase Bikize yavyanditse si jewe okay ariko kumbure tutahure Saint Valentin twama tubona nabandi bayihimbaza ugasanga hari abambariye amakurere ya rouge noir izo ni kurere 10 jours za Saint Valentin usanga tumenyereye rouge noir kumbe nazo dushobora gusanga wana rose n'abakiriya benshi cyane hano bagushorera rouge na noir oya abakiriya benshi narose jewe bivanye nuko ndiko ndahindura business abago bagukota basi abakota imvutano za rouge na noir n'abakombara imvutano yaho iyo babasi uyu munsi mukuru ubaye muri weekend aho byari kuba sawa bari kwambara ibyo bari kwambara imvutano ya rouge canke ya noir mugurumva si weekend ariko uno munsi ni abura abantu baza kugira style turi neglishe hari nabaza kuja ku mucanga haje no munsi mwijoro dodaza kuba ari mu rugo ni naza nka 2 z'ijoro saa 3 ndagusanga mu rugo usibye ko nto kwakira mu rugo izo saha muganza kuba ndi mu rugo nuza gusohoka mu buzima bwa misi yose Dodo nigera yakira umuhungu mwijoro saa 2 saa 3 ariko mu gihe asohotse akakubwira ati sohoka hanze tuvugane usubira mu rugo naco ne ntigicamo sohoka isaha ya nyuma yo gutaha kuri Dodo ni yahe mbo sukuvuga ngo isaha ya nyuma yo gutaha ariko je sinakira abantu mwijoro nibaza ko ari byo twaba tufise tuvugana twivugana ku murango mugasi no kwakira abantu saa 3 z'ijoro saa 3 z'ijoro hageze ko turyama abageze ko muryama ariko hariho business usanga zidahomba kumbura ugasanga n'umukiriya nyene yihuta kandi ibintu bimeze neza cyane ushobora kuvuga ati reko no munsi basa ko nari kuryama manze ndakareke hama ngende munane n'uwo muntu urumva wumva ndi mu vyunguka ntubuje kundamutsa okay mu vyunguka umuntu araza reko vyunguka naho basa munani uzomvyura nubwo azobaje mu rugo azotse eko ari diri y'akazi rega basha nta mwanya akazi kadakorwa naho basa kumuzomvyure nzovyo ariko bakunze kuvuga ati ngo burya ngo ubuzingo buravyara ibindi bintu ugasanga byavyunguka bivyaye ibindi ambo biravana umuntu wese bivana n'intumbero yiwe kabisa Dodo ufise inshuti n'abagenzi ndetse naho waciye wagira urabona abantu batandukanye uno munsi wa Saint Valentin urabona uvuze iki ku bagenzi bawe uri kurabona
reaction uburyo bakubwira ati Dodo n'umunsi tuza kuba turi hano ama reaction yabo ameze gute cyangwa wagiye uraca wabibonye gute? Jemba abagenzi banje bose bashushe bagiye kugura amashugwe baza guha abasheri babo aba mama bagiye gukoresha amashugwe bagiye kugura amakado uno munsi wowe uza kubiraba nka kujya uraba televiziyo? Yego nza kubirabira ku mastati. Ntawo go invitation ati Dodo uraza basi tujane basi tuje kuryoherwa umbure genzo wandi kumwe na sheri wanje ariko nawe uraza umerekeze basi tujane? Aho vraiment sinonazi. Kubera iki? No banje kubavangira. Ya si kuvanga abantu ba Valentine ni mwavuze ko ari couple. Ni couple y'abantu babiri. Gatatu. Ubaye wa gatatu ariko uraja pembeni nabo bakicara. Ako nanje mushiranje hapa nzanira ishuko. Aho ndazi ikibazo gira ubazige baze ngura mufisi. Ndafapa samwe ngo nasherugira. Muri kiya kiganiro yarabonetse. Nk'abantu mwe nta musheri mfise nariko ndamucoko. Oya, ndafapa savuze ko atawugira. Ariko peut-être no musashura ko yabonetse. Mfise vraiment. Icyo mundondere. Ariko uzorondera umuntu ukunda w'umutipe. Mubwira ati basi Saint Valentin reka tuyisangire. Wewe ntago umufise nanjye ntawe mfise. Tuzoyisangira mu mwakuze. Mu mwakuze? Nzoba naramurose. Agateka ko yaciye ubwenge. Uno musi ni yakwegera arakubaza ati mama burya Saint Valentin bivuze iki? Oya. Ubwo bwenge ntaratangura kuvyibaza. Sinzi nkeka hapa bimbaza. Ashaka kubikubaza ati uno mubaza numve ko abiyizi. Ntashe ndaza kubimubaza. Ashaka kukubaza ati ndaza kumutanira agashuko. Kubera ujya niwe musheri wanje. Bisigura ko ibyo uza gukora byose za kumutanira agashugwe ndabingene abyakira ndabe kumenya ibyo ari byo. Chamenya ati umwana wanje bwo ndi yarakotse. Ariko runo rukundo bita Saint Valentin runo rukundo barurengera ya rukundo tuba dufata umenga rurasanze. Amuntu umenga rurimwe ibindi bintu by'imiyaga. Ya nta miyaga irimo. Cyane nta miyaga numva. Wewe wumva ari sawa? N'abakiriya bagwiriye hano muri ville ko turi ku munsi mukuru wa Saint Valentin babonye abakiriya bariko barasirikira nkuko barabasirikira cyane biyongereye. Ubu haraga crise naza ko ariyo mpamvu ateko haravibra neza. Kabisa twavuye muri business yo kudandaza impuzu nubwo twara dukora ibintu byo gukota amaniho amamvutano niho nico kimwe n'imvutano. Okay, imvutano ibintu bambara mu manza muri rusangi tuva mu byo kudandaza tujya mu biranguzo mu kugira mu gukota of course ariko ndabona ari impuzu zisigaye bataragura nizarangira nta zindi uzorangura. Uno musi turi mu byo kuza gukota ibintu mushobora kwambara mu rubanza. Ndo musi kintu ndiko ndakora niyemeje kwambika abageni bose bambare babegwe abafise amadote abo mu maservice atandukanye bambara amavutano. Imana ifashije muri mu minsi iri imbere naho nshaka gushiramo amakanzu y'ama mariage. Uno musi haracyarajya amavutano abadofine bari abantu bari mu manza nyine bashaka kubegwa mu minsi iri imbere bisigura ko reka mvuge ko nzogaruka na Camera Star TV tubereka amakanzu y'ama mariage. Amen. Imana ishobora kubikora. Imana ishobora kubikora kuko muri vision yanje ndashaka gushiramo amakanzu y'ama mariage amamodoka ya location byo byose ni projet mfise gusa sindaronka amafaranga mugabo aho amafaranga niyaboneka byose bihera ushobora kurondera amafaranga udafise projet wanditse d'abord manzi ugire projet maze kuja ahagaragara cyangwa imaze kuba official amafaranga ucuyarondera uvuga ati ndafise projet hariya nshaka gushiramo ano mafaranga kumbure bigende neza cyane. Mbo abakiriya baraza kumbure bamaze kumenyera ko ufise ibintu bya location baraza nyene ukuri kwami. Yego baraza vraiment abakiriya banje Imana bahezageye kuri ntako mutagira kugira ngo me ntagata nambubona nsa neza ni kubera abakiriya nibo batuma nsa neza nibo batuma ntwenga. Imana bahezagire kandi n'abataraza murahawe kaze. Hariyo muri Dodo Fashion twambika neza abageni baje muri Dodo Fashion baba baberewe. Ego vraiment atuka nta ugaya mushaka kubona ibyo muri Dodo Fashion dufise muzoje kuri Facebook mwandike Dodo Fashion muzosha mubona page yanje cyane kuri Instagram aho se n'ahantu muzoza murabonera ibyo dufise kabisa. Tuvuge kuri ba bantu bahora bagwishorera bakagura impuzu nta muharo hari kuri bo cyane
umugambi wawe wo kugira ibintu vya location barawukunze? Ndabibasobanurira. Aha. Turi muri business urumva ikintu cyose banza kuraba icyo ubonamwe inyungu. Ariko nubwo muba muri business hari ababifuza kugushora akavuga ati reka ndagushorera impuzu. Iyo bigenze uko wonye nawe urafise ahantu ushobora kwikora ukavuga ati jewe Dodo nubwo mfise ibintu vya location ndashobora kuja hariya kuko ndaza abantu mudandaza mu bamuzinanye. Ibyo ndabikora. Ushobora kumukora service ukamurondera ikintu yifuza kubera ko abantu ntibizera abantu bose. Ushobora kwizera akavuga ati Dodo base wandondereye kino kintu ko wari ugifise ubutagifise. Nukuri ndabikora. Indondera handi. Mpora ndabikora. Kabisa. Dodo ntituramubona kuri mugenzi wiwe Fani yibarutse ikibonda niko nuraja kumwibarutsa habuze iki kandi mbona wona mushira n'utuntu turi hano mbona twiza. Nukuri nzogenda. Akwibarutse ubundi mwana. Arabizi ko ntamwanka, arabizi ko aryohewe, naranezerewe n'umugisha wiwe. Kandi vraiment nzogenda. Arazi impamvu ntaragenda, arazi ko ntamwanka, ariko nzogenda. Sure. Impundu ntibungwa. Kandi tuzojana nawe. Tahari. Noneho si umugenzi wawe. Mugenzi wanje vyatari. Ntoryohewe wumvise yarose. Mapema atwongere n'ikindi kibondo. Ingira banza ruhuke. Natwongere kubera ko turakeneye ko abana bagwira kubera ko iki gihugu kizobakenera, kizokenera gukoresha ugwaruka abajene bo muri ibintu bigende neza cyane. Ntaribagira igisi. Biracariyo mu. Azocibagira ko mabebe atanguye gutwenga. Tanguye gutambuka. Aho nyine azashaka ko menga yotuhundi mu. Numva shaka kumenya umunsi Dodo amenya Tiffany yibarutse Dodo Fashion canke Dodo yarari hehe hari ryari yagenze gute inkuru wayi ndabimenya daboro narabirose Fana champenyuza ni yaba ari karavyumva narabirose je ndabirose cha ndamutelefone ndamubura cha ndamwandikira message ndamukeoje ngira narendero tawabyaye uko no ngwashanga weretswe yacambye ngo weretswe ngo narabyaye umugabo ngo biturabibwira donc ntibarabipubliya donc bagize publication mu nyuma ibanga nyene riranguma mu ndabino makubera yambujije umugabo nyene ndaryoherwa ndibakona bino bwatfana ngire ndabipubliya ko wabyaye ngo ndakwica asi haje bijya uzoge no mwaramire basi n'iminsi bije oya bamwaramira arabafise primo hakuzamutema aga sponsor ko kumwaramira ivyo nana chanja kubikora afise ko nabikoze cyane ndafise ko nzobikora by the way reka Fani tumubwira ati congratulations Fani Ravine sister wacu usubireyo ntiyababa ntiyababa nubwo bigoye hari umugisha usubireyo uzana n'abandi asubire yatwongera umukinyi wa cinema ubwo twabonye abana bwe kuri uno munsi barakina cinema bikaryoha atwongera ikindi kibondo abana turabifashisha mu byinshi Gateka Films twarayibonye kwera ku kibondo cawe abana n'umugisha cyane baduhaye ibintu byinshi ino ntuzenya iri ngaha ino fashion iri ngaha kumbure Dodo Fashion kubona ihari hariho Gateka Films yavyaye byinshi bisigura ko rero abana n'umugisha Gateka Films ise yampaye birizi impamvu yavyaye byinshi ndabigusigurira uriya mwana yabaye umugisha Voilà. Abaye umugisha uza kugira Gateka Films. Ibikorwa vya birarabwa biciye ku mugisha uvuye ku mwana wawe. Gateka Films yarampaye abantu. Sinovuga ngo ntace yampaye. Yarampaye abantu nabo bantu ibintu. Nabivuga mu ko buryo. Kuko burya ni byiza ko tugira abantu. Abantu bakaduha ibintu. Ariko tukiraho nyene n'amafaranga tukayabona. Tukiraho nyene. Nubona ko ari abantu sometimes baposting ibintu ku ma social media ugasanga sivyo ubwo ndibuka Fani aja kubana no bitano raske bavuze atafise nk'imbanyi y'amezi 3 4 aho garageje kuraba igihe yibarukiye ko amezi 9 yarakwiye jewe rero ukuntu meze oya reka tuganire turi kuganira ugerageje kuraba amezi 9 umenga yarakwiye yaraheze kubera ko bavuga mvunira akagoha abantu kirazira ko gukreya ikintu atakuri kwacu ufise jewe ubundi iyo numvise ikintu ku muntu ndacibarizanye neje je ndibuka Fane bambira ko agiragire mariage nace ndabimubaza ushobora mubaza ati bambwiye ko no haske ari mushiri wiwe
Cenda bimubaza ati fani sinaka n'umusheri wawe yego namubwiye mugire mariage yego okay ndavuga ataho ni bon umva ndabibwiwe na nyene byo simora nkunda guhagarara ku rusaku uba wifuza umenye ukuri nyene guciye kwa nyene ko direct mugani batse ko utamubaje turafise imbanyi nkuko babivuga ivyo nurazi ko ari utuntu twibanga navyo nyene nayo mubajije kandi nayo mubajije ngaha muri magazi wanje bavuga ngo urafise inda nibyo yabo ntandafise ati barambeshera aho garageje kuraba hano imbere waramenga yafunguye nyene neza abantu bagaca bibaza ngo afise imbanyi uri bunezero kuko arose umugabo agiragire mariage mariage yaryoshe iyo uyigize n'uwo mu byumva kumwe usanga isa neza isukuye cyane ni na vyiza kubera ko muri sinema ndundi ujya sinzi ko batavyara cyane sinzi ko bahejeje abibaruka burya ni bake burya fani arahaje aribarutse mu gihe yahaciye imyaka myinshi atamukinyi wa sinema tubona yibaruka mu bebe yaba aribaruka nari kamikazi bose ntibibaruka saba kinyi ba sinema kamikazi sinema basha pasi ntibibaruka saba kinyi ba sinema turi kuvuga abigeme cyangwa abamama ega kamikazi sinema sanwaje tufise abana urabafise mugabo mvuza aciye tubona abantu muzana n'utemwa ababebe turayirondera amafaranga yo kubanza turere bajya aha ariko ntubavugire bose umuntu wese arivugira ku ruhande rwiwe mugishingo cyawe mudutemwa ababebe baruvera muhimbare mudutemwa aracyari umukobwa nani maka wibaruke wakoze mariage nanagira umuntu nkaje gukora icyaha bakadora vere mudutemwa n'abajene wadutemwa ababebe ndaro nk'abagabo nimugende mu batagire mariage barafise abagabo ahubwo abagabo ntibaragira imigambi kuko muri no minsi numva ngo abajene bibujumbura ukurongora n'ikibazo none yo kuvuze ngo bafise abagabo uri sûr nabyo barabikubare ko bafise abagabo bashobora ko badafise abasheri ariko icyo nzi nuko abajene buno munsi bakubwira ati kurongora mutama muri kino gihe subu oya kurongora ni vyiza kurongorwa ni vyiza ujya kwitwa umugore w'umuntu cyangwa umugabo afise umugore n'agateka ariko baca bavuga ngo crise ngo ni nyinshi nka wowe ubona bidakeneye kugira umugore style je nafise umugore oya ndakwereke oya pana bijya hari uraduhamagara inye ndakwereka amafoto mwana kinyareka amafoto nana amafoto yuko muri abafiance ayo ni sanze mfite sheri ufise sheri mugabo ntimaragira mariage mfite sheri tunabana murabana aho Eh. tumewe nane ko tatwicaritse ngo kiya baguma bazima everyday navyo waruzi naga fresher ari kenshi mwino minsi raba ukuntu dusa neza none ndabe ndakwereka ikiganiro giheze yes ko turarubandanya yes akunzi ba Star TV rero ikibanza ni cyakini nyene ni muri Dodo Fashion ino block bayita gute no block Afri muri African Flag niho ikibanza cha Dodo Fashion kiri ni namba 6020 no hari ibintu mushobora ku Cesar ndahazi mbashaka twibutsa abafana twibutse n'abakiriya abafana bacu Dodo Fashion dukorera muri African Flag muri 6020 ni kuri nivo ya mbere cinjira iyo galeri itumbereye imbere ya Padeza canke imbere ya Capline hafatanye naho bonesha ikorera rero murahawe ikaze kubega kwanyu iteka ryanje kabisa ibyo tuba dufise nabyo muri kino kibanza bari biki ivyo dufise turafise imvutano nziza cyane z'abageni abageni turabambika neza abakobwa bari mu maservice atandukanye abamama byose birahari kandi turabahaye ikaze froma muze muduteze imbere nimwebwe mutuma mbaho neza nimwebwe mutuma ntwenga karibu kabisa rero muze turyoherwe muri Dodo Fashion hari ibintu byinshi bitandukanye murumvise ko hari ibintu byinshi do qualité ni location novuga yuko ushobora kuza kugira location y'ikintu kana ukagitwara uvuga ati kino kintu ntwaye gisa neza kinameze neza cyane ndetse kubera ko Dodo asanga ari umu stylish arakwambika ikintu ukavuga ati canguyemo siba abantu badandaza ibintu batigeze bagira iki bambara canke batigeze bambika abantu
ni ibintu yagiyemwo azi. Rero muze cyane ni muri C020 niho turi, hari ibintu byiza cyane, nibaza ko muri ko murabibona mu image turiko turacisha muri no video, ni ibintu byiza cyane. Dodo, message ku bantu bariko baritegura umunsi mukuru wa Saint Valentin, kumbure abantu bariko bitegura umunsi mukuru wa Saint Valentin, ndabakeje cyane, mugende mutange care ku bakunzi banyu, mube romantique washe, babe romantique kabisa, mubashugwe mubashira amakado mugehego rero no munsi. Ariko hamwe n'ivyo yubare mwave mukora icaha, mwave mutwagwa n'ibishobisho ngo musange mwakoze ibidakorwa. Numvise ngo abantu benshi ngo baratwara imbanyi ku munsi mukuru wa Saint Valentin cyane. None mpaka umunsi mukuru wa Saint Valentin bace bakora ibyo batahara. Ayo niyo makuru dufise, nivyo bishizemwe abantu. Ariko kenshi y'abakunzi basohokanye ari ukuntu usanga umukobwa atahora kurongera umwanya, ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin kenshi abigeme barakunda kurondera uwo mwanya bakawuronka, umuri bagatuma babesha abavyeyi ariko bagatoroka. Bakunze kuvuga ngo umwigeme ngo adasohoka cyane ngo aciye asohoka rimwe wava yazanye igisanga. Niyo makuru dufise. Je ni ibintu babesha ukapfa usohokana genda. Owe nusohoka? Oyo agenda gusa byavu sohokana. Chere nashavura ariko. Chere wanje yokwica umuntu basha yoza ari umupanga. Boy chumubwira nasi ndi sister wawe. Ego sha. Aho sha. Baza bako umuntu bafuha. Ubonye ni nimero interefone si ariyo yose. We ninda guhamagaye. Umugenzi wanje. Ofete rero ibyo wambwiye namba ari byo. Kuko haba impinduka burya umuntu yafise umugore arahinduka mugo ivyo ntavyo rambwiye, reka tuvyihoze yaza kubisobanurira. Ubona nari seriye ostavyevi genda byemenzo za kuramutse ejo karibu cyane ababona nari seriye Dodo. Yes Dodo, reka ndagushimire cyane umwanya washe kuduhereza. Ndabashimiye cyane nanje mwakoze cyane. Yes abahezagire nawe aguhezagire cyane ngo nawashe kuduhereza umwanya. Ibyari gusa ni gushika muri kino kibanza basa abakunzi ba Star TV mu ntera iteka, kandi muze ngamuvuga ati Dodo twabonye ikiganiro kwa Star Boy, nico gituma twaje nga mu ntera iteka basi muze mu mushorere, nubwo mutazovuga ko mwavuye iwanje ariko mu ntera iteka munyereke ko mu nkunda, muze mu supporting Dodo. Akiri ngaho nyene ivyo bihora bitunezera cyane. Kenshi ndakunda kuronka abakiriya kaza umva ngo nabonye ngo ikiganiro ngo kuri TV nguyi, uwundi ngo nanje nabonye ikiganiro kuri TV, muzoze muratubwira abasha iyo mwabibonye biradutera intege. Kandi kenshi jewe ndakunda kuronka abagenzi batandukanye bakurikiranye ibiganiro byanje ku mativa atandukanye. Rero by'ukuri murakoze kuza muradukurikirana, burya umuntu iyo ariko aragukurikirana niho n'ibyawe bishika kure. Murahawe ikaze rero muri Dodo Fashion. Twugurura guhera lundi gushika samedi, twugurura 2:00 z'agatondo tukugara 2:00 z'ijoro. N'ubu ngenje kwakira abantu abakiriya. Urumva rero abakiriya banje sasa rero ndabakunda vraiment. Mubu bose barandindira mpaka ngo arije ndabacaguje imvutano ibiki muga vraiment barabega. Urumva ko babisa neza cyane. Hora abapaje zanje. Napema Dodo no anayiraba jewe. Antuka umuntu yambitswe na Dodo Fashion abayizi. None kujya kontu hora ubipostinga umuntu ukacumushira umuntu musura. Bijya bari biki? Igituma mpora nyegeza. Abashaka ntumubone. Mbashaka abantu ntibababone kuko ari abantu usanga batabikunda. Niyo mpamvu hari abantu baba badashaka kugaragaza amasura yabo. Ariyo mpamvu ugaragaza gufuka mu maso. Okay, Dodo reka ndagushimire cyane. Imana iguhezagire. Nanje ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Kandi ugira akazi keza. Merci beaucoup. Okay, thank you.